uri kuraraba mu Burundi turiko turagerageza gutumira surtout abatwegereye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Turiko turagerageza gutumira abanyarwanda babizi canke babikora neza kugira ngo babashe kuturyohera muri no Miss Mikuru. Ariko mu Rwanda Jesse ndabona muri no Miss Mikuru nta fish ndabona y'umurundi yatumiye kuja kuririmba mu Rwanda. Nuko batabona iyo mpano canke nuko tudashoboye. Baradutinya. Abanyarwanda ndabizi murabizi ko Burundi. Baradutinya. Dawayi batinya no kudutumira kugira ngo ntitubati hasi. Naho tuvyumva. Ibaze nk'umuntu washoboje kuri YouTube y'umurundi ukabona ebana Chris Easy, Brismet, ugasanga Big Fizzo ari hano muzi. Twashaka kuvuga iki dukunda ivyiwacu kuko ibijya bage nta kintu baturusha namwe abanyarwanda bashaka mutwumva siko mutushaka kuririmba ahubwo kuko jewe wabatumiye afite ivyo ashaka kuri mwebwe siko ngaha muje ku bantu batazi kuri mace ku bantu babashuhiye sana kuko yaba twega bene nagiwe ariko duhitamwo abaza tuvuga ngo twujyogwa n'ibintu vyiwacu. Uye bari guhitamwo toye yuko Big Fizzo ari we yoza kuririmba mu kibanza ca Christopher. Urazi ige stadium mu Rwanda icuguruko. Hatangwa kuririmba nde batumiye. Stadium mu Rwanda. Kera. So ndabwiye ikintu kimwe nka Christopher for example yakuze yumva hariho Legend Big Fizzo. Yeah, of course. Hariho barorira. Abasare dukore biraryoshe cyane kutsara ikarakora. Nka Big Fizzo uraza abantu vyatumvuga ati hareba mama nice bari bazi nk'abasore nk'ibirara babandi banywana mu gacho bugati Big Fizzo bwonda shaje muri Kristo akaduserva n'abana bacuye kutubareke inyuma yo bustare hari ubundi buzi bushobora gukora afite hajya yaciye kibanza kirekire ku bantu baba mama canka abapapa tubona vuga ngo basena co bovamwe babona umustar ari yumvi ashinziye Kristo ejo ushobora genda ugafunga umuntu w'umumama ukabona umustar aciye bugufi yambaye arakwakira n'urufasu ati bwonde basta usivye kubona ko ari biraca nk'imara canke abanywana umugi ariko ikintu bovamo. Coucou, salut encore la famille, j'espère que vous allez bien. Nibaza yuko muri top, nibaza yuko mwamaze kuba on time, nibaza yuko ibintu vyose byamaze kuja ku mwanya, nibaza yuko namwe mwamaze kuja ku mwanya. Turakora subscribe kuri Bujumbura TV, ndagutumiye kora subscribe kugira ngo bandanye wironkera bya biganiro biri ku mwanya, bya biganiro vyiza, bya biganiro na cyane cyane bifisiye amasanamu meza cyane. So guys, at this time nkuko babibonye mu kavideo ka mbere katanguye, twese kugirirwa ubuntu, je ndavyita ubuntu, ndavyita fait niteka kuko ntidusanzwe twakira abashitsi babiri muri Bujumbura TV kenshi usanga dufite umushitsi umwe so yo twaronse abashitsi babiri mbambona ari umugisha mbambona yuko guys banumva yuko bigiye gukomera kandi tugiye kuha twika. So guys ndi kumwe na Ange Mora, ndi kumwe na Kaganwa. Guys ndabakira kuri kamera zacu za Bujumbura TV babaramutse yantuka. Tutangure kuri Ange Mora. Les femmes d'abord, ubunye ngo iterambere ryaraje. Ni les femmes d'abord. Reka nakire Ange Mora kuri kamera za Bujumbura TV. Hello guys, nibatsko meze fresh. Ni Ange Mora kubanzi. Kubatanzi nandi batsko mumenye. Tabaramukije cyane gose. Muramaze fresh neza. Ndakwita umukenyezi, ndakwita umwigeme, ndakwita umukobwa. Ubu je sinufite none ngo umukobwa n'umwigeme bahati. Je nyene nyita umukobwa to. Mwigeme n'uwigemura. So kwigemura navyo navutse. Usanga ari nko muri mwebwe. Ivyo kwigemura. Ari sino mwigeme, je ndi umukobwa. Bazogukwa. Neza. Ndabakire cyane Kaganwa kuri kamera za Bujumbura TV. Turabishima cyane. Ndamukiriza ko zikora dukurikirana this time. Kuko la famille murameze neza. Ndi kumwe na Kaganwa, ndi kumwe na Ange Mora nkuko mubabona n'abaji bari branche. Ni n'abanyamuziki by the way. Dutangurira kuri Ange Mora kugira ngo ubashe kwidondora abakunzi bako baradukurikirana batabashije kukumenya kugira ngo tubandanye bazi uti turiko tuvugana nande turi kumwe nabande quand même. OK, la famille Ange Mora iteka benshi banyita Ange banyita Mora yose nayi wanje hama ndumuririmbyi w'indirimbo ndundi sivyo ko muririmbyi ndi n'umurundi kazi. Nibaza imidondoro nje ngahera kwi. Oya ntukwiye habutse akantu kandi. Agaki.
nk'igihangano cawe two kumenyera ko hamwe n'umuntu atoba yamenye ati Ange Moha Jean basiyumve. Yes, Ange Moha bashaka kumumenya mukurikirana kuri YouTube yiwe channel ni Ange Moha. Maze usanga utuntu twinshi tunaryoshe cane gose kuri two muko muramubona ngaha. Nababwira yuko mu ma video clip ziwiwe guys en tout cas reka ndagakani bavuga ngo ndagututse Zimya bibwira zimya izo bintu. So guys, so Ange Moha n'umuntu ari romantique akunda kuririmba urukundo sije kuntu communique gay trick ari ico kintu kiganje kandi rode niziba zikiriko by the way. Yes. Kandi ico cahoze so Ange Moha akunda gutegura ibintu cyane impamvu wabivuze ndakunda kuba ndi romantique ngaragaza urukundo wanya gose ko none nongeye kuririmba urukundo nambaye ubuzima busanzwe ukaba umusoda. Oya sindomusoda to oya sindinjira no tinsonda umuririmbyi kazi maze kwibona abakurikana Ange Moha kuri YouTube baraze ko ibintu bishasha biriko kutimbo turyoshe cyane turyohera umutima n'ubwenge vyose neza. Yeah, twe na Ange Moha nkuko mwamwumvise n'umunyamuziki n'umuririmvyikazi w'umurundikazi. By the way twagiriwe n'iteka yuko Ange Moha kuno munsi yatwitavye nakaganwa akatwitaba. This time nashaka ko nakaganwa banza kubidondora kugira ngo tubashe gutangura ikiganiro cacu neza. Yo, ashoboye Kagano ashikira mozi kandi bon Jenny twa Kagano Lantai Kagano kuri IG ni Lantai Kagano so nta birenze shaka kuvuga ariko ndishimye cyane niteka ridasanzwe kuba nicaye muri Buja Town TV cyane cyane kumwe na Mohasha ni bien Ange Moha. Ariko urazi ko musa na Ange Moha. c'est vrai Ego we ntavyibona Moha. Apana no munsi gusa ndabona misi yose. Ndabuze numva kari mwitana ngo petit frère ngo grand sœur. Ni petit frère kaici. ni mukuru wanje Hari indi relation. Usivye iyo uhashize ubundi ntayihari. Gusa wowe iyo uhashize mu tuzi insiguro yayo. Ese nomubwira yo bazimana ibitsi banga gusa Imana nyene ni ibitsi banga ya urumva Moha. En fait Kaganwa arashaka kuba afise ikindi kintu kiri muri. No niyumvira ibiki kuko Imana ni ibitsi banga. Kaganwa arashaka kuba azi ikindi kintu. So ikindi kintu kiri apart yo kuba abasista sindavye abasista nk'aba brother nuko nzi ko ari brother wanje petit frère wanje aho ndamucana imyaka 30. So ndamukuriye basi ndamukuriye somvye nka 30. Owe nk'ivyo vyivuge none. So ni petit frère wanje mu buzima busanzwe ni petit frère wanje nk'umundi buzima buri hanze ni petit frère wanje nyine. Ariko ni kubera iki surtout nibaze yuko iki kibazo atari jeje nyene ndacibaza nuko ike abarundi kazi canke abanyamuziki b'abarundi canke b'abarundi kazi kenshi tudakunda kumenya mudakunda kuvuga ku bijanye na kapo zanyu ni ikibazo co kuba muba mufise benshi canke ni ikibazo c'uko mudakundwa hari ikihe kibazo tishurante Moha canke munyishure mwese ndakeneye kubimenya ku mpande zompi hose sikuvuga ngo ni ku bahungu canke ngo ku bakobwa bose birabashikira kugira uzobona umukobwa aremeye ngo ndi en relation ari umunyamuziki biva kuri. Okay kanishuje ivyo sinzi impamvu y'umuntu ko umuntu wese afite impamvu yiwe siko ariko urambaje ngo ni petit frère wanje sivyo arakubwiye ni sister iyo couple kuri créer maintenant c'est quoi hama ikindi kinacho bakunda kuvuga impamvu abantu batakunda kuvuga couple ziwabo si tunajuana abarundi turazi n'abarundi kazi umva turasokana nuzi iyo ujya ujya murazinanye ugera mu ex wanje inshuro zitatu ni mu ex wa sister ugasanga niba abantu bakriye kugira ngo ate mu ex exposant Z X kuko je siriko ndanabitahura kubera ko nuwo muntu akriye kugira ngo yumve ko uwo muntu muri kumwe today right now man afite ebana ibindi bibazo ivyo atakubwiye ukivuga ati n'umujama wanje bidatisasha n'umusheri wanje ugere ni bibazo gusa but mbwa nakubwiye ni petit frère wanje. Anyway tuve kuri relation yanyu I mean brother and sister tuve muri ivyo gatoyi twinjire gatoyi muri industry kuko nibaza ko ahari nari naco catumye twicarana ngaha. Industry y'umuziki wacu Burundi muri no minsi ugerageje kuraba kera
kera kigagiye watanguye ubona umuziki w'u Burundi gushika kuri uno mwanya industry y'umuziki wacu wajemwo n'abandi baririmbyi bashasha bagiye batandukanye mubona gute umuntu ugeze hehe? Bon, dico mbona ubu abantu benshi bariko baraza barabizi cane kandi barakanganye. Yeah. Ariko ni cakindi nyene habura ama sponsor. Yeah. Akenshi surtout je ndibuka igihe nari nkiri muri Video Vixen hari ukuntu umuririmbyi yakwemvita ego narabihevye kandi boss nabihevye narabihagaritse kubera yuko sometimes imigeri ibiri ntiterekana manabivuze narayivuze no biganiro byinshi bigiye bitandukanye ndavuga ati narahagaritse warigiye ku madira Tunagire ngutemo kuko je It's a new song. Yeah, Man, it's a new song irenze kwe. None urabihevye? bakapera basigatoye ndashaka kwa motive nkasanga nazi Uraje. Ziraje. So Man, je muri kunsazi. iki rero zi Hit. hit nizoga ni baby Je sindi manzoga nibe. Mwatsi mwatsi katruwa ko zije. Yeah, senyine imbo warabihevye. Nibyo. bon hari Ukeneye. yeah and I'm here sinabihevye ngo ndagiye pour du bon nyabona narabihagaritse kubera imigeri ibiri ntitereka and then chamvuga ati reka nje mu bindi kugira ndabe yuko basi no pushinga bijya bindi uko nawo ntoba mpari ndafise batoyi banje kameme baje kandi uriko babikora neza by the way ndabwira felicitation ko Video Vixen badukurikirana cyane aho ndavuga Ashley anho sari vraiment big up ariko bikora neza cyane ndavuga Nelly ariko bikora neza cyane mu Kanyosha ndamutahije surtout kubana bariko baraza unye ba danseuse bahurara ba danseuse baraba Video Vixen ndabatahije cyane muko muratwika ndahije la mama muri yo body guys natahije nice Greta antuka bariko baratwika anyway indasi y'umuziki wacu ngo unyirikira tera imbere biranatsinyetse gose upfuze uko kaganwa directement caniyumvira ukuntu muri no minsi surtout twegereje iminsi mikuru twegereje Noel twegereje Nouvel An aho hariko hategurwa ibiteramo bigiye bitandukanye ariko muri ivyo biteramo bigiye bitandukanye bikomakomeye biko bitumirwamwo cane abaririmbyi bo mu gihugu kibanyi amina abanyarwanda ko deja amatariki adahindutse le 30 turamufise dufise Christopher le 31 turafise Chris Easy le 18 déjà le 18 dufise le 18 le 19 dufise Daju n'abaririmbyi bagiye batandukanye bagiye baratumira kugira ngo babashe kuturyohereza iyi minsi mikuru canke tubashe kuryoherwa muri no minsi mikuru ufutse ngo umuziki wacu ngo unyungugeze kurengura kanganye mu gihe bariko batumira abandi bantu batatumiye Satbi batatumiye Big Fizzo kandi tuvuga ati barakaze batatumiye Dramati batatumiye Kaganwa batatumiye Ange Moha kugira ngo abashe kuduteramisha muri ico gihe vy'ukuri twumviki Yeah, ico novuga two kumva muri ivyo vyose ni kubera ko tugiye kuraba muri aya mashow ariko arategurwa cane mw'imisi. Bon. Bakonta ku makote abiri. Siko barakonta nko kuri kote y'umustar yavuye mu bindi bihugu no ku bastar bari ngaha. Ariko ntibigira bakonta ku bindi kote ya gatatu. Yaba abantu bashasha. Kandi aba bantu bashasha nibo baje bakangaye. Yeah. Nice. Turindira inyuma y'imyaka ibiri. Aba style bashasha bagira bazi vraiment barakangaye cyane nkuko ngoma ndabikubwira. Yeah. Rero nico gituma nshaka kukubwira ko yaba bakonta ku makote atatu nkuko nabikubwiye. Naba bakizamuka. Bakabashiramo. Ndazi industry yogira shusho nziza gusumba ya kuko ni benshi babitse imana na cyane uriko raraba mu Burundi turiko turagerageza gutumira surtout abatwegereye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda turiko turagerageza gutumira abanyarwanda babizi canke babikora neza kugira ngo babashe kuturyohera muri no minsi mikuru ariko mu Rwanda Jesse ndabona muri no minsi mikuru nta fish ndabona y'umurundi yatumiye kuja kuririmba mu Rwanda nuko batabona iyo mpano canke nuko tudashoboye yeah bon gushobora turashoboye kandi no mu Rwanda ndabizi
baradutinya abanyarwanda ndabizi murabizi ko Burundi baradutinya dawayi batinya no kudutumira kugira ngo ntitubati hasi nawe uvyumva abanyarwanda batinya gutumira Kaganwa kugira ngo ntabice kuri rap moka niko ubibona jewe ikintu mbona abarundi guys dukunda ivy'iwacu surtout kuri bano bakuru bacu hamwe abagwayi barantri promote ndavuga ba satu b so guys man trofisi abantu ngaba bazi kuririmba abantu ibaze umwana yakuze abona Big Fizzo aririmba acabona Big Fizzo aricaye mu gihugu ciwiwe baramutumiye ngo inguririmbire hahandi bagwa imiliyoni zenze nizo baye abarundi guys twebwe turafise bakuru bacu natwe bwa turazi kuririmba kandi dukunda ivy'iwacu ko ibaze nk'umuntu washoboje kuri YouTube y'umurundi ukabona ebana Chris Easy Brismet ugasanga Big Fizzo ari hano muzi twashaka kuvuga iki dukunda ivy'iwacu kuko ibiga bage nta kintu baturusha namwe abanyarwanda bashaka mutwumva siko mutushaka kuririmba ahubwo kuko jewe wabatumiye afite ivyo ashaka kuri mwebwe siko ngaha muje ku bantu batazi kuri mace ku bantu babashuhiye sana kuko yaba twiga bene gihe ariko duhitamwo abaza tumwe ngo twujyogwa n'ibintu vy'iwacu uyo bari guhitamwo otoye yuko Big Fizzo ari we yoza kuririmba mu kibanza ca Christopher turafise abantu bazi kuririmba turafise ba Big Fizzo turafise ba Satbi ba drama abantu nyene bazi kuririmba muri kino gihe usivye ko kuko biraryoshe ko umwaka uheza uri kumwe n'abantu biwanyu kuko ivyabere ngaho mu Burundi bari ntavyo bazi ibibazo twari navyo vy'igitoro bari ntavyo bazi sinzi ko mfite okay twebwe uko dushima Imana kwivyo twacemwe Imana yaduye turinze ko nico kumwe nabariya guys dukunda ivy'iwacu ko turashoboye turabizi ahubwo navuga tuneske tuje kujya muri abarundi gusa twitahira nongera nkuko amuhajije no kubivuga nongera nihanganisha imiryango y'ababuze imiryango surtout industry y'umuziki w'u Burundi mbandanya kubihanganisha cane ku miryango y'ababuze mbandanya kuvuga ati mwihangane cane tubamwe twihangana nako tubandana ikiganiro cacu tukiri kwa Big Fizzo twari tukiri hiyo turiko tuvuga tuti ari jewe notora mu kibanza ca Christopher notora yuko Big Fizzo yoririmba mu kibanza ca Christopher kuko kibazo kimwe urazi ige stadium mu Rwanda icuguruko hatangwa kuririmba nde batumiye Sadiyo mu Rwanda kera so ndabwira ikintu kimwe nka Christopher for example yakuze yumva hariho Legend Big Fizzo of course hariho barorira ariko urazi ico ni kimwe nakubwira tubura aba sponsor abantu badusponsoriza nibo bantu tubura kuba Big Fizzo yarabaye muri Legend mu Rwanda kandi nuba aracara muri Legend ivyo birazwi urumva Big Fizzo yarigeze kujya hit cyane turabizi kera turabizi ariko naco bitwaye kuba Christopher azoririmba ariko na Fizzo arakwiye nyene kuba preso akaza kugira nyene Kaganwa hariho sinzi post nayibonye hehe c'était kuri Facebook y'umupromoter narinze kuvuga izina yari yanditse ati none ni hehe mwabonye yaciye nayitwara na kuri WhatsApp yewe status ati ni hehe mwabonye umustar umuririmbyi umusuperstar twemera ariko araserva muri restaurant ati hamwe natwe netwe twita hasi tukiraho nyine okay umustar sivyo ni umustar ego umustar ashobora kuba ari kuririmba ariko siko kazi konyene adakoze biga vya resto eske tuzo tukimona ko twasanye tumubona yese kwekana eske umustar usivye kurimba afisa ukindi kintu ushaka kureka abanyagihugu nimba je shobora kuba fana Big Fizzo nkafana ko ndi umustar sivyo ko atakindi kintu nkegwa mbwa nkabona agiye muri resto avuga ati wow zose ndashobora kubikora bwabo ko ugiye n'icitegezo ciwacu twebwe abantu bakiri batoye shuvuga ati mba shobora guserva ubuzima bwabo ndi barashaka kuduha ikindi kintu ushaka kubona inyuma y'umuziki man nakanuhuzirega rega kaje niko gatuma uno munsi yitwa okay nonda ko bazi nk'ubunye irya resto iri muri ville bavuga ati Big Fizzo ni wenyine iryo zina none ryaje ku mustaff ya resto kandi komeye no musi tumuzi kwicaye koga kindi kandi tuzi ko ari umustar gusa ngo twacu tumya ko abastar usivye kuba nk'ubunye basi nkaba Melisan usivye kuba umustar ni mu doctor cyangwa ni mu engineer izo twashaka kuvuga ati inyuma y'ubustar bisa n'umucoach muri fitness inyuma y'ubustar hari akandi kazi tugiye gukora
yashatse kwereka abantu nyuma ko umustar nanje ndakora dusenga dukora cy'umwisi waje president dusenga dukora dusenga kandi dukora turirimba tunga dukora tugira iki vyose nuko nuvuga ngo vyose nta kosa yakoze ko yashatse gukora business yiduke ije onye ati ntivyobuza yuko uza ko umustar izina naryo bose none okay ko twamaye muri resto twaje tumwe tumuserver yego yari umustar big resto mwita server. Ok, peu importe. Kuko wewe uno musi duhuye nice. Twashobora guhura ufashe ahantu hari kwera hacafuye. N'ututunje kudutahya hanze abatakuza kwitiki. Abatakuza kundi mu planto. Mvuri ko bihora iki bagenda batamuzi. Amuzi twayica amati. Abamuzi aguma ari big Fizzo. Ni legend. Ejo ncane moha yuko surtout mu Burundi nje nayibonye mu Burundi gusa bedo. Mu Burundi niho usanga abastar cyangwa umuntu uvuga ati umuririmbyi kuko abastar bagiye batandukanye hari abakinyi b'ama movie ushaka kuba umustar mu bikorwa runaka bivanye n'icyo ukora ukaba umustar surtout abaririmbyi kenshi usanga bafise ako kazi nyene ko kuririmba gusa kubera bavuga ati reka ndinde brand reka ntibambone ndiko ndadandaza amakara ngo usange ndiko ndikizina ivyo bintu bikunze kuba ku baririmbyi benshi bagiye batandukanye surtout abaririmbyi b'aba jeune ugasanga umuririmbyi w'umujene nawe umubwiye ati ozi isahani muhira he can't. Ivyo bintu biva kuki bikurabira je ndibaza ahubwo bikanga hiti guys udakoze okay jombwe ati moha we kweri guhaguruka ni jewe kumesa gufungura abantu no kukwezi nkamera kuri iki mbwa guys tutibagiye ko uno munsi ushobora kuburirimba ugasanga uri karagufasha arakuretse ese kuzoshaka kuririmba canke tuba tuyu umuntu umusarandetse ndetse canje nirinjije ndashaka kwibesha kandi mukuri makaguma ndirimba kandi nacake ndagikora ifo ko tuba babandi usivye kurimba ari ubundi buzi butubereye guys kuko no mutu bashobora guhura mbikundana ikintu kanaka mfise hagiduka danzi muzi uje mana yanje nawe uri umufaransa navuga ati kagahuzu karakubereye sivyo kambaye mu kirori cy'iwanje mu kirori cy'iwanje ngaho uri uruambere sivyo niko shaka kumvisha iki kandi no munsi mfise ishaka yo kwambika yo kugira ngo je nzokora indi clip utanshore sinzokora indi audio kandi mburiye nganzo rondera n'ahandi guys abastyle dukore kugira ngo tushobore kuvuga ati no munsi ejo mu niyareka Tosteka kuryohera abafanzi banje cyangwa nzobandanya nkora bivuye nico nkora je nisumyemo numva ari ico abasare dukore biraryoshe cyane tutsara ikarakora nko nka big Fizzo uraza abantu vyatumvuga ati hari mama nice bari bazi nk'abasare nk'ibirara abandi banywa mu gacho ati big Fizzo ko ndashaka kuja muri resto akaduserva n'abana bacure kutubareke inyuma y'ubustare hari ubundi buzi bushobora gukora afite hajya yaciye kibanza kirekire ku bantu baba mama canka abapapa tubona avuga ngo base naco bovamwe babona umustar ari yumvi ashinziye resto ejo ushobora genda ugafunga umuntu w'umumama ukabona umustar aciye bugufi yambaye arakwakira n'urufasu ati bwonde bastar usivye kubona ko twari biraca nk'imara canka abanywa rumogi ariko ikintu bovamwe cyo ngira kwirekera hagije namutoye wanje aremeye respect ariko tutibagiye yuko kaganwa nawe uvyemeye tutirengagije yuko hari n'abastar canke abaririmbyi usanga ashobora kuva mu muziki agafatanya umuziki n'akandi kazi ugasanga umuziki arawuhevye arawibagiye gose par exemple nka Chris Busy nibaze ko yari umuririmbyi amaze gufatisha afise ugaruka rwinshi rumukurikirana kandi rumukunda rwifuza kumera nkawe ariko at this time ntahari ari muri je ne comprendre shop akeka jambo mumbwire bon kuri conye sinzi ngo yabikoze abikuye kuyihe mpamvu ariko ushobora gusanga yabikoze kugira basi nko kuri we usanga yatahura ko hari hageze yuko astoping kuririmba canke ugasanga yabuze kwitahura yarafashwe amahera aho amahera ashobora kuyavyaza umusaruro akore vya bindi vyose Chris Busy yandamuzi n'umunyagitega nanje abanyagitega sari umeze neza so Chris Busy rero natwe twaramukunda twaramukunda cyane turazi indirimbo agapantikoti n'izindi nyinshi ariko birashika ugasanga yarabuze kwimenya kwimenya umasanga yaravye ikiroti canke yaravye oya byose ni bien umuziki uraruta ibindi ni yaravye ikiroti kindi oya ugiye kuri ivyo onye usanga uri kurihenda cane
Yeah. kuko kivuga ko niko ndamujanira nyamo no ikintu kimwe nice urabona wowe ikintu ukunda ushaka ko ukunda kwambara uko nanje nkunda kwambara uko siko ico ukunda sico je nkunda yeah of course kandi umuziki ari umuntu awugira akazi n'undi umuntu awugira hiti samtu wangu mimi napambana ariko bitandukaniye he kugira akazi no kugira hit so ndashaka kuvuga ati jemo kandi ko ndarimba no munsi nshaka ko ejo bizogaburira abana biwanje bisigura ngo nta kintu na kimwe ntakora kugira ngo uno munsi nshaka kurondera promo ikwiye ku muziki wanje mba nasohoye sivyo gasamba ati hiti sinshaka ipata unaikaratura sima manager ntahari none ukibagira ko ejo manager bishobora kwanka ko ko je kurimba na kazi kenda nabikunda sifa kazi kunda nabikunda uhevye akazi ucubaho gute nta kundi gushobora kubaho tuvuga ati jana ashobora kuropora n'umusankana ngo 50 million nkagenda bakankora beat biratandukanye kandi kuvuga ngo Chris Busy ibi cyo sanga bijye fite okay sasa mbona beti ni mamoya cyo shaka na mahera kandi cyo shaka imba hiti na ironse ngaye mba ndimo bizamaye hiti sishe mariza gusa ikintu kimwe nakubwiye tandukiye ku bintu bibiri ico ukunda sico je nkunda ushaka kubona ikintu cyo nyinjiza kurusha tuvuga uvuze ngo ntizinjiza ikinyaruka akavuga ati reka mite mwige ushaka umuziki mubere nakavuga ati umve hariho fashion shani imbere niro nkamera ku mwanya ivyo ngenda kuronza kuri YouTube mafu dukuri bitandukanye kandi respect bro ufite umuntu afite amahitamo yiwe ko uko umuntu aje siko niyumvira ufite ibintu bitandukanye twatanga ihiganiro cacu kaganwa ariko atubwira ati umuziki w'u Burundi urateye imbere kandi turafise abaririmbyi benshi bashoboye bariko barabikora neza ico tubuze ni support wibaza ko ari ukubera iki iyo support ibura nukuba abantu bafise gusapotinga babona yuko abarundi badashoboye hari impano batarabona canke vyo bifise ikindi kintu bivako swati nk'ubwensoye canke nko kubona yuko umengo antuka nta kizovamo bon kuri ico onye no cishwa mu buryo bubiri so uburyo bwa mbere birashika ugasanga nta confiance muri aba boss so bashobora kubona umustar gutya urabona nka mukuru wanje ngaha anye asa Madrid n'umudem yambaye nyene nk'ababire ni look yiwe ariko ngo look ya Madrid ngo yari yabaganwa gusa yabaganwa look ya Madrid na Dread ni ku mutima so yari look y'ababosi kera ushaka no kuraba amafoto y'abantu ba kera tugiye kubiraba ngo n'abanywa rumogi ya ego urumva so bashobora kubona look bagaca bibaza iyi single yanje nambaye iyi model yanje nambaye at this time hari ukuntu umuntu ayiyambariye abacu baduka ngo mu beach ngo yambaye nk'umuntu ngo menko ngo ntiyubashe na gato kera niko bambara bya bitenge byabo niko bafunga za mpunzu z'ibiti urabona jewe turahuye no mu tufite dread za 250 million mu mutwe umbonye nagiye kuri Martha Hotel ndi foto twiza ugera fisa amahera ujya no mu boss ukibagira ko ivyo se ndiko ndatigitagira ngo ushobore kumbona guys ndashaka kuva ngaha canke nkafusha muri ville nkagenda n'amaguru kugera mu Kinindo canke mu Kabondo kugira ngo ni foto gusimwe ishobora gutuma wumva wondondera ukankoresha wiya twese twahora tuvyita ngo namawuzo ngo ashaka kutwira kabaye umuzima bwiza ngora aba boss guys ndiko shaka kumbona kuko wewe nondera hashi bohanga mu ngungu mufashe ugasanga na wundi nifoto ndiko nginzara est-ce que tu vas contre mon star why kindi kintu cy'ikintu cha support les producteurs mafisi bibazo je unyengenda bivuge kandi ushaka mu vyumva ushaka gufasha umuntu ndiko mbwa ku gitsina gore ndashaka kugufasha ufite talent sivyo kora ndakoze usiko ndabizi Fizzo kuvuga ngo urumva ngo njyore why ushaka apare ndabwo ikintu kimwe ushunge ngo dukore vyose tukanandika ivyo nkeneye urumva rero ngo ariko ndakeneye Rwanda kuro est-ce que two twora ubumaraya two twora umuziki cyane akazi kahindutse guys menya ivyo mushaka nivyo umuntu abakeneye kumufasha ko je ntuzonzara mvuze ko ryamana wewe mugenzi ko ndakondera ko umuziki est-ce que tukikorana nko kumfasha cyangwa uzabaye umugabo wanje foko twimvira ndufasha abantu kuko uno musasha kubona umwana akiri muto kandi ntibagiye ko hari abantu b'umutima nice jero nawe ntabwo mfite management kandi hari abantu maze guhura nabo ugeze no nyene tukivugana bashingira intare so nkishimira ndashaka gushimira X-Red
n'abantu bagiye bafasha Agap Record kwa Clovis baramuzi tonto Clovis tumwita tonto abo kwa AP muri Key Record bose bashobora kumfasha but menya ngo uno musi utamfashije wewe nyine wewe hari uwundi muraja dushaka kumfasha afite umutima uvuga tugemo afite tayari atagiye ndukunda musaba apana apa ushaka kumfasha ngo ku murongo utimo akora ndagusupporting Suva ngo ndagushatse ngo nzo ndakuro uwo numuziki nukwidanda ivyo birabashikira bwa bondi iyo bizo duka je mboneke kuba nice nayikoze neza hoze ngo none ngo gutunga tukunda miranda iguhe indirimbo ko nayikore muri style ariko nk'umuntu yubahuka moha like guys mundabire look iwe nk'umuntu yubahuka yeah ndagushatse nubigire big deal oya umfirito be like nukuri abantu bararinda oya songo bararinda ico buri bandi babona deje wari umukobwa wumbona gute deje cyari karanterorisi kandi umva bamubona bakamusanga deje uri kurantera ubwo bamusanga guys akige wash batazi jewe uko wumva twandi bambona siko none wumva ngo twandura umukobwa guys just cyane wiko muradukurikirana kuri kamera zacu boka uri kuramuraba mengo n'umuntu utopfa kubwira n'importe deuxièmement no mudemu deja yene nito yene umengo mvuze vyo yo chamiko w'ifimyero bandi ivyo onye ushobora gusanga je uko nambara canke uko mvuga gasanga biri ahantu banarakuriye kandi biri très différent nuko tukubona mu clip videos yawe okay nimba bigeze muri kipe waramboye nkabishobora mutsi wangu usako byose no bishobora ariko uri kurara ubuntu ubere uri he byose no sindi umukobwa uzama zindi manzimya zimi ivyo birokwana at this time twabatumiye muri Budgeton TV mutwitaba muri komwe twitege iki twitege collabo twitege movie nk'abandi twitege iki gabaje bon mitege nk'abavukana ko bagiye kudutwikamo ikintu cyane ikigoma cyane abantu batazi nanye barahuye bakoze ikintu kizima murakomye amaje abantu bitana petit frère yeah grand sœur bawibaziki guys tugiye kuba ikintu ciza by the way ndafite indirimbo shasha guys ngire nsohore gusa amatwi nabwine kuri Mia Mort kuko Mia Mort izoba hasuite utakuke Mia Mort nzota ibintu ndimwo guys we ni indirimbo ku batarayiraba ni indirimbo ifise amasanamu meza namye ndayiraba mu gitondo ni indirimbo ifise amasanamu meza ni indirimbo nziza ni indirimbo mubonye amuha ngandi muza kuvyemera ko yariwe anyway amuha kwereki abaririmvyikazi icyo kibazo nakibajemo ni Fleur la fa passer kwereki abaririmvyikazi b'abarundi badakunda kwegerana ngo bakorane collabo bakorane like kandi kuva icyo gihe tukiyaze na Monia yaciye atangura kugira amakolabo n'abarundi kazi nabikunda oya abarundi kazi apana abarundi kazi ufite ikintu cyo gupingana guys ndasubiyemo kandi artiste umurundi kazi wese akamviriza ari mu ndirimbo ndondi tiko no hanze yumva ikirundi biregesha ko dushigikiranira nyimba Monia Fleur ageze aha hantu turakwiye kuyishimira ko ni mukuru w'iwacu imba Estanish ashoboye kubasohoka igihugu akagenda gukora ibindi bintu bikorwa vyo hanze bimenyekanisha igihugu mu makongo turakwiye kuvyishimira n'iterambere kuri twese ko uno musari kaca inzira sivyo ni en fait turashefse kakantu kakajalu ujya n'umubono ujya twarakuranye eske ivyo navyo bivyariki nakagaye uri mu gutukana okay ko twokora nyimbono je ndamufitiye beef basi yigumane basi yibike amana ukorugere hajya geze hamana tuzokuvuga apana beef urazisikaye iconye no mwunganira mukuru wanje bon ego yakwishuye kandi yakwishuye neza ariko ngaho ni kuri kote imwe y'aba star barafise akantu ko gupinzanya siko iyindi kote nayo ni y'aba manager turi kuri aba star dukorana igikorwa ndabizi muzobona impano twibitsemo ego aba manager barakunda kubana abaririmbyi babo ugasanga nk'umuntu ndio Ange Mora urazi kuririmba kandi biratesa uvuka hehe je mvukana ati wow uratesa ngo kumva ugira ngo umuronke n'ikibazo manager gute ujo kwa no underground turageza tukora na Big Fizzo uduke usoko je mu buganda ukora na bande iske none aho wewe wamukuye uwo musenye ni kurafasha aho nyene wamukuye wahamukuye ngana gute ko badita
gute utotuma kura hahandi babandi bari abasitari bacu bafite umutima mwiza nuko bafite umutima mwiza sivyo kanonye niko gupingana je sinzi umushatani bwafashe no minsi ngoya nguri kuke n'umubono eske n'umubono nawe basi hagere tukwita umubono voilà of course yeah gusa abasitari bacu benshi bafite umutima mwiza sinavuze bose hama gatuga mpeti kweri ararenza arashoboye bwabwira manager ngo ngoya ngivyo ntibibaho ngo tuvuga no mu underground kandi ngo dusanzwe ngo turacafite akazi kibagira ko ujye ucura kumuduza akamekana kuko uyu onye uri kurakosha no munsi yarigeze kubahetswe n'undi muntu gute mu vyanka tukishinga mu gutukana je ndiko mbonera Big Fizzo naramuronse we wakoze iki wakoze hiti zi why undi nawe ngo ngujyango ntahita afite ngo yikanga hiti wowe gera aho yageze nawe tukuvuge tuvuga tujya mujama nahageze arahageze n'umubono okay n'umubono nawe hagere tukuvuge ko n'umubono hama gute ushovuga ngo mu underground ngo ndamuzi ku indirimbo y'umuzi kandi abasanzwe umuzi why tumeze uko nice ndamuzi umuzi ahabana hana ndamuzi ujya twegeze gupowana ivyo niba bihageje gute ushobora kwa jewe ndi mu underground uvuga ngo ujya ngo amoka ngo mbengo si waundi nkamego ntibigeze umbona ese bizobuza gute ko ndakubahuka ngo nanje mvuma ivyo watanguye guys tuwa duciye bugufi amandi nawe twubahe bakuru biwacu nimba yaratigisagiye nakahagira yarahagize nawe utigitwagira amata kuvuga hama abandi nabo twubahe batoyi biwacu ko nibo turekera ku rugero dukora ibintu bizima na cyane so kibutsa aba manager navuga ati basanzwe bakurikirana umuziki wacu w'u Burundi manager basanzwe bashigikira umuziki wacu w'u Burundi kugira ngo babashe kubona urwaruka ariko rurazamuka urwaruka ariko rurakora aho ndatayije Mario Barotel nibaziye kurikira tukikira muri kano kanya bashe kubona yuko guys hari urwaruka rugukeneye DJ Kiss hari urwaruka rugukeneye Simplice the most expensive niwe Simplice yeah guys aba manager wose tuma twumva mu ndirimbo abega nshimira Fabrice Faba aho uri hose ubaho cyane ya papa wanje uba na cyane so turasavye rero abantu musanzwe mushigikira abandi baririmbyi icyo mwabakundiye nibaze ko ari impano kandi nibaza ko bifuza iterambere ku muziki wacu w'u Burundi naho bamwe bariko baratuvamwo ariko bariko baradusigira ibikorwa turifuza iterambere turifuza gukomereza aho abandi bashikanye aho bagiye bagejeje kugira ngo natwe tubashe kwavansa turabiko twoshika natwe kuri gwa rwego badutumira natwe kuryosha mu minsi mikuru kameme birabaje ko nata murundi agomba soka igihugu agiye kuryosha iminsi mikuru ariko twebwe twaguma twakira for sure birababaje vraiment kaganwa ririhe jambo sozera ubwira abakunzi biwawe abakunzi ibikorwa vyawe bariko baradukurikirana muri kano kanya kuri Bujaton TV bon jambo no sozera ndababwira ni kwihangana gatonya ariko sondage target doma kagano muhama skija mods ako vraiment je no babara mugiye mutama ya kapera sister na frère nukuri abega nivyo shaka nindatangura aha bigomba binduke okay 1 2 twikinira baby 1 2 twisikiranta tuje kandi sinarira don't know why kono fata dikimarira Moha, you come anytime, baby, give me all the time. Real low, baby girl, you could confit it. Na jack na lost ni kukavuga. Kuri kash kuri mama jentaga. Kanti zakoma, kumufuka. Wamaniga, Joshi Moruntesi kanti tagukubiti kinyavu. Sindi busy misi jenta akoma. I may take you with you, menya komora go fana. Yeah. And jana mnitro gitru we get funk all the night. Jana mukirere. Mukirere mo. Mukirere ma. Mukirere mo. Mukirere. Skira mo. Hatri kindi kima. Can't. Baby but you. Reka tubijime. So geze kashimira abakozi bose bakora dukurikirana kuri Bujaton TV nshimire cyane abatumire bacu Ange Mora hamwe na Kaganwa ngo ni brother and sister reka tubashimire cyane twitege bishasha twitege byinshi byiza
numira cyane sura gutera kamo aba manager abantu bariko baragerageza gufasha abaririmbyi b'abarundi nibaza ariko dukeneye impano kandi dukeneye gutera imbere cyane cyane ndasurinya kandi Mario Balotelli ndasurinya DJ Kiss Simplis turabizi impano amatuzishigikire so thank you so much wakoze gukurikirana ikiganiro cyacu kuri Bujumbura TV wari kumwe nanje Sky Nice nyuma ya kamera twari kumwe na Raja so thank you so much guys bizu